Abo barimyi basaba agahembo kabo nabatanze ibigori mu kigo Anagesa mw'isekeza rya mbere hamwe n'irya kabiri. Isoko ryacu muri bo rimenyesha ko bamaze indwi hafi zibiri barabwiwe ko bagiye guhabwa amafaranga yabo ariko bararindiriye amaso ahera mu nzira. Nana amafaranga 10 turaronka kandi nakora icyo ko tworindiye mbaye no kurindira nyine mu bandi ntawuzi icyo bagiye gukora cyangwa ubizi iby'iwabo si mubamba wenyine. Rero maze kubona iminsi nk'ayandi irenganye ko hafi amezi 6 tutaronka amafaranga y'ibyo twarimiye wumva akarusho karimo n'akahe. Hariho benshi bagiye kurima cyangwa gusarura ibyo bigori ariko bagiye gusaba amafaranga ingwati ingurane ibintu nk'ibyo cyangwa agafumbire ko kitabiza imirima. Rero dusaba leta mvyeyi nk'uko ari umuvyeyi wa bose yuko yodutezorera ikatwishyuza udufaranga twacu nimba ari abantu amafaranga yarariwe yarashyize ku makonti y'amakomine ku kigo ca Anagesa nibaduhereze. Naho bamwe mu bajejwe intwaro aho muri komine Rugombo basaba abo barimyi kwihangana gato kuko amafaranga yabo ari ku makonte, abo barimyi ntibavyemera. Isoko ryacu rimenyesha ahubwo ko leta yotomora kwidashoboye kugura umwimbu wabo nabo bakimenya mu kuwushora. Twemereje gusubiza abana ku mashuri, twemereje gukora ibikoresho by'abana mubana gushaka no saha urabona ko amafaranga ntituraronka bicare mu mazu y'abantu. Hariho n'ibindi vyugarane nk'ayo ku makomine atandukanye baturekurire tureke tudandaze imyimbi yacu y'ibigori tujane mu masoko atandukanye abafise mitahe cyafise amafaranga batugurire kuri kwamye. Isekeza rya kabiri ryo kugura ibigori ryasozerewe kwa 13 uku kwezi kwa Mukakaro. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kwa 8 Mukakaro, umushikiranganje ajejwe iby'uburimyi n'ubworozi yari yatanze isango ko abarimyi bitabira iryo sekeza baca batangura guhembwa ku munsi wa mbere igenekezo rya 15 Mukakaro. Ico gihe Prosper Dodiko yemeje ko abatanze umwimbu wabo bose mw'isekeza rya mbere barishwe atawe leta iheraniye.